ega ni itunze igihugu banzo nyumve marche noir iyi marche pare ni itunze igihugu je kubwanja ngo niko ndabona uko bizotera bigenda iyi marche muri BRB nizo hava yitwa ngo niri noir uti gute ari nk'ikintu numvise umukuru mwawe ari ku butegetsi igeza ko ari karavuga revende kuri ngo twarabona ngo abantu ngo bashizaje ngo ari kubariba hajya ngo cumukura hajya mu mutware hajya ngo hajya bazosanga wico yiba takiriyo ngo zurabazungurukisha gutyo nyene ngo kwaje Nibogame numvise kwisi indongo ibije y'umwaka tujya twicire kw'inguvu gici mu kuyikurikirana kuko bongereje amafaranga menshi kandi ingorane zagiye ziragumaho zitava mu nzira uko bikwiye mu gihe amafaranga y'ukuri w'igihugu nafata izo ngingo kuko nawe nyene yarigeze kuvuga ari kumena Damina Domitien ndayizeye ngo hari abantu 100 bangoye eske nura padi abasora amazina nivyo mwifuza nabahana yarinda kutubwira ngo amazina fata none ubazi fata none zigeje kwandika ture tuvuga none uza tarabanijana bangoye tuvuze ko igihugu giteye imbere ni igihugu kiba kimeze gute igihugu giteye imbere giteye imbere ku bintu bibiri ubwa mbere ikaze kuri Buja TV mu kiganiro Main Switch mumenyereye kuva ku munsi wa ku munsi wa gatanu amasabi turi kumwe namwe sambushika saa 4 tuba turi kumwe tugana ku makuru aciye mu nyamakuru kandi tukakira n'abatumire Canal Plus ni kuri chaîne ya kabiri ndetse no kuri chaîne ya majana 633 kuri Azam turiko kuri chaîne ya majana 532 ndetse no kuri Instagram kuri chaîne y'ijana na 10 ndetse no ku mboga zacu dukoresha YouTube X urubuga kwa Facebook ndetse na TikTok wandise Main Switch 25 indukije twa da Silva ndi kumwe rero no munsi n'umutumira dasanzwe no muhinga mu by'ubutunzi tugiye kuganira rero ku mafaranga leta izokoresha uyu mwaka wa 2026 ushira uwa 2027 amafaranga arenga miliyaridi ibihumbi 7 niyo mafaranga rero leta yatekanije kuzokoresha uno mwaka turaza rero guca ijya nino mbega kunko nakahe haba kubene gihugu haba ku gihugu mbega amafaranga azovahe ni vyose rero tuza kuganira mu kino kiganiro kumwe na Faustin Ndikumana aronge rero ishira hamwe Paxeme Faustin tugwaha ikaze muri Buja TV murakoze kuduha akakanya tugashobora gushikiriza ibintu bihambaye mu buzima bw'igihugu kugira abarundi bashobore kumva ibingene ibintu biba byifashe ingene bimeze ko tubivugana ubuhinga tuba twabironde tuba n'ububimenyi muri vyo nagira rero ndamutsa abarundi ariko baratwumviriza namwebwe nyene bamenyesha makuru mwadutumiye nshimira n'iki kinyamakuru canyu nivyo uko mwaka utaje igihugu kirategekanya amafaranga gikoresha ku mwaka usanzwe uri umuhinga mu by'ubutunzi akomeye mu koza dushika kuri uyu mwaka ari ikintu cya mbere ko ngira ngo tuze kubyinjira ni deep mbega mwaranarije canke mwarapfurikiranye muraraba neza ivyo amafaranga tizokoresha uyu mwaka amafaranga tizokoresha uyu mwaka twaravyihweje ko mu byo dusanzwe turangura mu buzima bwa misi yose ibyo birimwo twararavye amafaranga leta izokoresha uyu mwaka umugabo rero kuko kandi tubice tubitahura tuba duhera n'inyuma kuva amafaranga agera akoresha muri iyo myaka iheze ingena agenda yiyongera ico yagiye arashika ko turatuti ubuho bizogenda gute kuko iyo ntegura amafaranga ibiji kurikira izindi zisanzweho urumva ntije ikoroka iva mu kirere ikurikira izindi zisanzweho ibikorwa kumbure bimwe byari bihari birabandanya birahera kuko igihugu kirashobora kumara imyaka 3 imyaka 4 urumva ngira abarundi bumvise amafaranga ndizokoresha umwaka ntiwe bace bagenda ngo bafate ngo umwaka umwe wa ibrone kuni na muto cyane iyi ntegura amafaranga ifatirwa kuravye iyo tuba tuvuye n'ingene vyagenze kugira gutanga n'impanuro uvuga uti ko mu bihitiye biriko byagenda gutya iyi mwogerageza kugira intumbero ibe nshasha kugira umurundi ashobore kugira icahakuye ibwirizwa shingiro nkuko ribivuga amafaranga leta ikoresha ku mwaka atangura igenekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi hama akarangira mundi mwaka igenekerezo rya 30 ukwezi kwa gatandatu rero umwaka waramaze gutangwa ndetse amafaranga
aremezwa n'inama nshingamateka, inama nkenguzamateka igasubira mu kihoza amakongera kagaruka bikemezwa, hama umukuru w'igihugu agashirako umukono, hama amafaranga akoreshwa. Rero amafaranga arenga miliyari 7,000 niyo remejwe ko ayo mafaranga azokoreshwa uyu mwaka. Hari bisha bere igihugu badatahura, mugabo turaza kugerageza kumbure Fosinda kumana za kugerageza rero kudutahuza ko batabitahura mu bijanye n'ano mafaranga leta ikoresha akumwaka. Ikibazo ca mbere, mbega n'ibiki vy'ingenzi abantu bomenya ku mafaranga leta itegekanya gukoresha ku mwaka? Ni nk'ibiki vy'ingenzi abantu bakwiye kumenya muri rusange canke kuri iyi? Muri rusange tuje muri rusange muko tuja kujya kuri iyi. Muri rusange ubwa mbere hoho intego y'amafaranga leta ikoresha ku mwaka isigura iki? Mu kuvuga n'amafaranga leta itegura kuzokora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu. Amafaranga leta izokoresha kugira ikore ibikorwa vy'iterambere n'ibindi bikorwa byose bijanye n'ico leta ijejwe gukora mu gihugu. Leta iraje kuraba ivy'umutekano n'ivy'intwaro, ico bita mission régalienne, no kuvuga umutekano, igipolisi, umutekano mu gisirikare, ivy'intwaro, intwaro ya mustanteri, hagaca haba n'intwaro tuko turavuga ubutungane, administration, no kuvuga inzego, ubutungane, inzego za leta, ivyo kugira leta ibeho donc igira umutekano wita mission régalienne. Hama leta kandi iraje kuraba ibijanye nico twokwita iterambere ry'abantu bijanye na social mu mibereho, no kuvuga indero, no kuvuga amagara y'abantu, no kuvuga kwiyunguruza, ni service kwiyunguruza donc transport, hagaca hazana vya bindi rero bijanye n'ibikorwa remezo, investissement y'abikorwa remezo bituma igihugu gitera imbere. Amabarabara yifashe gute, umuyaga nkuba wifashe gute, ivuze byo kwiyunguruza ivyo vy'ibitoro, amazi meza, yamagara abantu nyene kipa y'amauto, ibintu byose. Okay. Udandaje bwifashe mu gihugu, amasoko ntanganguvu, uvy'ubutare, ivyo guteza imbere igihugu muri rusange. Bihera kuri ya mission régalienne ya mbere, hanyuma hagaca haza ibijanye n'imibereho social n'ibi bya investissement ko bishira mu bitatu. Mugabo naho tugiye kubiraba mu kundi ingene bica byirogrupa muco bita type de dépense, leta usanga amahera amwe aja mu mishahara ihemba abantu, ayandi akaja mu kugura ivyankenegwa bien service vyankenegwa igura nayo, hagaca hajaho rero n'ivya investissement byo guteza imbere ngiye dokwa tuti ibyo bya investissement. Mu bisanzwe nuko amafaranga ya leta muri mission icaje gukora nuko bitegereza kugenda. Nivyo uyu mwaka wa 2026 ushira 2027 amafaranga tizokoresha ku mwaka n'amafaranga arenga imiliyari 7,000. Nk'umuhinga mu by'ubutunzi amafaranga uravye ivyo leta ibitegekanya gukora ni menshi, ni make canke arakwiriye? Ubwa mbere hoho novuga ni menshi uravye ko twari tuvuye. Ko twari tuvuye. Urabona amafaranga leta ikoresha ku mwaka kuva mu 2021. Duhere ngaho. Daire kuva nyakubahwa neva nyakubahwa General Ndayishimiye yafashe igihugu duhere muri za 2000 ko ibije ya mbere yateguye ko niyo muri 2021 uko 2020 yari bije 2000 yari bije yagiriye ko mugabo yateguwe na president Nkurunziza. Bon duhere kuri 2020 nuko ico gihe amafaranga leta yakoresha yategeka ico gihe yari miliyari 1,500 niho yagera. Mugubu tugeze ku miliyari 7,000 umva yigwije nakanga. 1,500 mu 2021 mu myaka 6 tugeze ku miliyari 7,000 no kuvuga ko yigwije hafi inshuro 5. Ni inshuro 4 n'igice tuvuge basi inshuro zirenga 4. Zirenga 4. Sivyo inshuro zirenga 4. Bacuvuga tuti none ayo mafaranga ari kari kuva inshuro zirenga 4
mu buzima mu mibereho abarundi ngene ariko arabona ingene babayeho biraboneka. Hari igihinduka mu buzima bwabo. Burya igihambaye nico sukudu naho woduza amahera umuntu abibonera nk'umurundi umubwiye uti nubwo n'ibintu ngene bimeze mugabo bije iri kwirigwiza inshuro 4-5 umva tuti none amafaranga tutabwaza none amafaranga ko ari karagwira acakora ibiki acakora ibiki ico nico kintu ca mbere nyamukuru kuko amaze kumenya ko ibihumbi ni wo mengo kuba witeze ibindi bintu vyinshi by'ibitangaza canke bigira gute ngabo uravye mu ngwara muri indicateur mu by'ubutunzi urabona neza yuko hari ikibazo cuka amafaranga ritikoresha yongera mugabo indicateur mu by'ubutunzi zikasubira bacaze zikagumaho ziri. None twitegure gute? Nta vyakozwe. Twitegure gute tuja muri indicateur? Kuko ndavyibuka mu kiganiro Gitega umushikanganje wa mbere aravuze ati ubutunzi bwariyongereye mu Burundi. Aho rafatira ku mwimbo wariyongereye n'umwe kandi arabishimangira kandi. Nawe uti bega nubwo amafaranga yaduze nabo akavuga kandi ko umwimbo waduze. Twebwe indicateur mu bene gihugu twebwe uvuze ngo bibi bariyongereye. Niho umunyeshuri akubwiye uti ati aje akubwira ati namenye ucumaza none kwamye waronsa amanota kugira unyemeze ko wamenye turabe bulletin. None umunyeshuri akubwira ko yamenye mu majambo nshaka kwereka bulletin. Twebwe rero mukuza kura ingene bigifa turaba bulletin y'igihugu nk'umwenga mu by'ubutunzi ko kuravye kuva muri 2021 BJ yigwije inshuro zirenga 4 mu bigaragara mu bushakashatsi mukora mu kurondera na hariya matoza mukora koko ntacyo mubona ko kirakogwa. Umva tubaze je ngenda kubwira ingenda bibona n'umurundi we Sahara byu yumva ingenda yimubwiye nabace yihi kibazo nawe cyo bikibazo. Bon urabona nk'ikintu bita ibiciro iduka ry'ibiciro mu gihugu sigo rya mbere rihangayikisha abantu ndakubajije cyane. Ninde muntu wa mbere adahangayikishwa n'iduka ry'ibiciro mu gihugu? Igihugu cyo kiratera imbere, leta iri kiratera imbere igihugu ibanza kumetriza ibiciro. Nimba uvuga ngo bijiri kiriyongera ejo ikiro c'umuceri wari kwigira 3,000 ugatanga kigura 8,000 utagishobora gusumira abana mu muryango sinzi ngero uzombwira iryo terambere ngiro uri kuraribona. Ibiciro mu bihugu ro vyose kwisi ibiciro leta idashoboye kumetira ico bita l'inflation ibiciro nta terambere rishoboka. Uwo muntu ararimbarira uwo muntu ari ambarira ati je nzotera imbere nahora ni deplasa kwitike ku gihumbi ni deplasa ku bihumbi ngo niko natera imbere. Iryo terambere sinzi rizari vuba. Reka nda guhakarorera nko mu 2021 mu 2020 ico bitiyo inflation yari ku 8%. 8%. Kumbare mutahuza abatumva inflation tuvuze 8 tuba twagombye kuvuga ibiciro ingene biduga. Barafata ati ibiciro biduga purusana singe no kivuga ibiciro biduga urugero uruhe urugero ibiciro ruduga biduga ko ni 8%. Aho hari muri 2021 onyumva nuwo mu bushikiranganje bwiga ca leta aze kumpinyuza n'umushikiranganje abanyumva aze kumpinyuza ko ndazi nivyo sivyo urantegeye. Hanyuma mu 2022 itija ku 18%. Yaduze inshuro 10. Ivyiyongera mu 2023 ikirenga 20% ja kuri 26. Mu 2024 ikija ku 34 na gatanu ija ku 36 gushika no biri kuri 34% inflation. None iyo ivyo biciro biva ku 8% bikaja kuri 34% muri iyi myaka 6 ha gusubira inyuma ibiciro bikadusarana. Iryo terambere woshikira gute?
aho rero twatiko turavuga gute ibituma ibiciro biduga muri inflation muri ico gitoko byanditse nibiribwa les produits alimentaires nibijanye ikindi kidugido nibijanye n'amarwaye upanga abantu babaye none gasha ahantu aho urara ibiciro biduga ibyo ufungura ibiciro biduga ubwo buzima buba buri kurabwamwa gute umwimbu wiyongereye naho none umwimbu wiyongera gute ibiciro biko biraduga we nuza ku biciro ahantu biduga kubera umwimbu udakwiye iyo ekonomi nuyizi ubonye ko ibiciro biduga cyane umwimbu hajya bari muke kandi nawe urabizi ibintu iyo vyuzuye arijya nawe none igiciro n'igice gikoroka ivyo nubizi none umurundi wese nabizi n'umudandaza arabizi ibiharage vyabaye janabe n'ucubona kumengo biriko biragute canke bigasubira kaduga bica bifatira rero muri rusange donc ati ivyo biciro ivyo nawe uravyibonera none wongene ibiciro bimeze ku isoko we nawe ntuvyibonera naje raja ku isoko ndabizi urabizi urazi aho bigeze urumva nk'iyo iba ari indicateur ya mbere ikikwereka hanyuma ikindi naco ndakwe n'ingene uwo mwimbu uyongera urumva muri karangene umwimbu uyongera ibisata byongereza umwimbu mu gihugu bavuga bati ni ibijanye na secteur primaire mu kirundi primaire secteur primaire nivyo burimye n'ubworozi urabizi faravyize no muri ane benshi barabizi secteur secondaire na mahinguriro secteur tertiaire ni za service ibi bya transport commerce ibi bya telecommunication amabanki byo muri ntuze tertiaire uri kuraraba rero ikintu kiduza umwimbu ya todo croissance ihari mu Burundi bibonekera ngo muri service cyane gusa niyo ibiyumva ngo transport ngo amabanki ngo assurance ibintu byo bita ko bigira croissance nini ikintu cyaki duhangayikisha rero niki secteur primaire secteur primaire ntirenza rimwe kwijana muri 2025 umwimbu wa secteur primaire wasubiye ku bice 0.2% warasubiye inyuma production vivrière gendurawe mu bitabo yigeze kwiyongera ari 0.8% ubusa n'ibice 8 kwijana uboro harone kibazo cya kubaza none uravye uburyo bwagiye mu burimi n'ubworozi bavuga ngo budget ya ministère de l'agriculture yariyongereye amahera ngo yagiye mu mwavu y'amasubvention angana umuyoro n'amamiliyaridi amahera batwaye ngo ma cooperative yitwa Sangwe yemwe angana uku ngo bagiye guteza imbere uburimyi n'ubworozi sindi ko ndiko ndabesha ayo mafaranga yashitse kuki entretemps uvuze ko umwimbu wa agriculture ugere kuri 0.8% aho mvuze produit vivrier produit vivrier mvuze ibijumbu umuceri n'ibiki ucemeza none ayo mafaranga aja mu burimyi n'ubworozi na secteur primaire kandi na secteur primaire mu Burundi nibesho hafi 90% y'abarundi cyane sinzo kombera ko abantu abesho ngo n'amabanki ngo n'amassurance ngo na telecommunication quand même ivyo ni ibintu bya croissance mbwabizana n'abayitranje abazungu abantu bo hejuru abarundi 80% muri secteur primaire none secteur primaire tiyongereye ubutunzi ngo mwimbu uyongere mu byo yoyikura he utototina amafaranga aja akora gute iyo subvention umwavi ikora gute ayo agiye ma cooperative Sango umwumva yawongereje gute kandi ko tuva ko n'ugusubiza atanasubijwe ico kiba ikintu bita agahaze mwiterambere ry'igihugu urumva rero ariko baravuga ati umwimbu wiyongereye je shaka imvugo ya politique yo kuja kurondera amajwi sisi dumunye politique ziko nitoza ujyarashobotse kuvuga ati umwimbu wiyongereye aza ati kumbere ubwisi z'abatora girabe amatora girabe jewe warazi ibindi bimuraba jewe si yondi ndumuhinga nivuga ivy'igihugu kandi ndagikunda kuko caransomesheje iyi economy ubuhinga neza ni leta ni Burundi yansomesheje urumva rero dushaka kutabutura ubwo bwenge by'uwanje nta speculation rero ndimo ngo ejo nzitoza ikada ndakubwira uko ibintu bimeze izo indicateur niko ndakubwira si zakozwe na Faustin Ndikumana ni indicateur zo muri ministère des finances y'igihugu na BRB byo kutunze byongeye sivyo umwimbu wiyongereye sivyo umwimbu wiyongereye ndabiguha biranditse
sinzi guca gitabo nenda kukizana ngo mukibone ngabo ndagifise ni ibintu nize nzi kandi ndabisoma. Uraduhaye umwihwezo kuva muri 2021 gushika ubu umwimbu wariyongere navuga ngo amafaranga twikoresha ku mwaka ariyongereye inshuro zirenga zine. None amafaranga avahe nimba atamwimbu hari aya mafaranga avahe muri ikintu cyambere tugera twiyumvira sivyo hariho amatora ari amakora ari karatozwa donc amakori donc impo ku munyagihugu impo umuntu ariha kubera afise boutique kubera afise entreprise ariha ku mushahara wiwe wese rovena ronka ariha impo ni arariha ikori ni kori bitozwa ku bidandazwa ibi tugura uri kurabiraba rero ayo mafaranga mu Burundi amahera menshi aracatozwa kubidandazwa amakori yose ko atozwa ku commerce y'ibidandazwa uko arashikana hafi imiliyaridi ibihumbi 2 birenga ma 2120 miliyari muga ayatozwa impôt sur le revenu atozwa ku bikorwa by'iterambere muri Karakogo aracari make cyane 900 miliyari hanyuma ikindi rero gica kiza kuvyunyura kandi dushaka kuzobaza n'umushani wacarika n'amadeni n'igihugu ayo madeni yiyongera akiyongera muri yo bishi wa mwimbu utari kuri yongera none ayo madeni ayo mafaranga ayo madeni ikakora iki question ingene iyo endettement kuko je ndayiva kuko nshobora kumva ingene guhera nko muri za 2022 2023 twageze igihe ico bita igipimo ca indicateur ya endettement sur le PIB kirenga 50%, 60% kandi no muri East African Community mu karere bavuga yuko ntitworenza 50%. Bwatwe twarageze kuri iyo rese nkani putsa watu wasaze nturenze senkani mugabo twibwasanga ni muri 61 senkani kombi none ayo madeni atozwa abari mugasanga ntariko barahembwa abaganga ntibariko barahembwa ariko baragenda umwimbu mu burimyi n'ubworozi ni wiyongere aho ndakwiye kwicara tukaraba igituba ayo maheri cyari karakora kumbure ngaho turaza kurabira hamwe ikibazo tugarutse kuri no budget izokoresha uyu mwaka wa 2023 ushira wa 2027 mwakije kamaso mwarakoze ko mwimbezo nizihe nzego zashyizwe amafaranga menshi inzego zashyizwe amafaranga menshi je ndaba nk'ugwe rwarengeje 30%. Bon hariho ibiro by'umukuru w'igihugu babyongereje 40% birenga aho twarabibonye gusa mu miza tuzotagura turaja muri budget y'ugwego rumwe gose turabarira imama hera sivyo mbwari 40%. Yundi gwe gwaronse amafaranga ntuze imenshi n'ubushikiranganje bashaka burimye n'ubworozi 66%. Hariho ubushikiranganje bw'itumanaho y'amakuru bwayongereje nawo nyine hafi 70%. Sinzi ko mugiye gufashwa namwe gwe tuzobira mu miza ko ubushikiranganje baragwongereje ayo mahera itumanaho donko communication kumbure muzobomboka mu binyamakuru turindire ko tuzoshikirwa. Hariho ubushikiranganje ubundi bushikanganje bw'ubutungane umengo ni zanyubakwa ngo zizubakwa cyane zimwe z'ama kumbure n'uwo mugambi wa leta kwegereza ubutungane abenegihugu kujya bavye uko kwegereza ubutegetsi muri rusange muri decentralisation bavuga yuko bubatse amazone mashasha yana amatribunal ari ubutungane buzafite amafaranga menshi n'ubworozi rero mu bisanzwe uri kuraraba ubundi bushanye bwiyongereye nubwo amagara y'abantu amagara y'abantu twarabonyemwo ko bije yiyongereyemwo nizo nkuru n'amafaranga menshi 40 ayo nayo usanga hayongereho 50%, 40%. Ntiriwe ndavuga kwiyongera ko 5%, 7% numva ntiba ari byinshi. Nafashe ama ministeri n'inzego ubona ko zarengeje mu kwiyongera 40%, 30%, 50%. Amafaranga arazova he sinzi yuko ashaka ari kubisaba ndafise agatablo hajya mugabo nivyo muri rusange ni gakanyi washaka nogenda ibintu by'amafaranga buriya ntiba byoroshe sha kugira ko president de la République 40%.
yiyongereye Ayo nayiyongereye kuyahora bayongera mwamvi ni hafi igice 40% y'amahera yiyongereye. Secretariat General de l'Etat ubukenduzi bwa leta babwongeye 49%. Sivyo? Commission électorale barayongeye nayo nyene. Kora amatora bomba barayongeye sivyo? Hariho kubenda kubwira ubushikiranganje bwihiga ca leta 56%. Mugaha naho kenshi nugusubiza amadeni igihugu cafashwe. Aho ni sawa? Aho birumvikana. Kora subiza amadeni. Nugusubiza amadeni. Gusa ucu yibona ndi hamwe cyo tuti rya deni ba warafashe mbega uri kurarisubiza ataco ryakunguye ubanza usanga umengo numuzigo. Ministère de la Justice ijana bayongeye 114%. Ijana 14%. Jeunesse sport 23%. Ya communication ya media ijana na 34%. Ngiye kubomboka niyo ya mbere. Tugira turonge. Santé publique 61% na agriculture nakubwiye 75%. Communication ya gusa mugabo yo communication ucuraba hisanzwe ivuye bo sinzi yahwana miliyaridi 10 ubaye ha 24. Ushikirangani bwo kumenyesha amakuru n'ibinyamakuru bwaho ni miliyaridi 10 wirose 24. Atumira ubushikirangani rero amakuru mucanire muraba ayo mafaranga yuko ari ico azofasha kuko nuko bayamwongeye miliyaridi 14. Jeunesse sport ni 23%. No mvuga kwa Lydia Sekera. Hanyuma communication media nayo bayihaye imiliyaridi 14 zishasha. Urumva rero izi nizo nzego za amafaranga menshi. Ubwo amafaranga zizokoreshwa nukuca tukaraba tuti nona yiyongereye ko yagiye mu bihe bisata ikakora ibiki hamuntu agazakoreye muri ko birakogwa kuri tera. Nkiza gato ndabuti ko kumara abantu babirabe munaraba ati nubwo yiyongereye mbega yagiye mu bisata ibihagiye gukora mu bisata ibi muri mwihozo mwakoze mubona pigiye gukorwa gute. Urumva aho cyo turaga tuti mu burimyi n'ubworozi baravuga yuko bagiye kugenda bashimangira nimwe bya engrais bya subvention ya engrais. Cyo twiba tuti none uwo mwavu vy'ukuri ugiye gushikira abarundi ikibazo cy'umwavu ntukiziga ifumbire shama kuri fumbi none uwo kuko igiye gushikira abarundi nico ivyakazozo nukwizera nukwizera kuko niturabona ingene biriko birakogwa niyo iyi budget y'umwaka tujya twicire kw'inguvu ryinshi mu kuyikurikirana kuko bongereje amafaranga menshi kandi ingorane zagiye ziragumaho zitava mu nzira uko bikwiye mu gihe amafaranga yiyongera. Kumborera katurindire kumbare bizoka kuko nabonye mushiranganje wa mbere waruteye uri nesone hano yatanga inyigisho azo kwigisha mu ntara kandi urumva tuzobikoresha ariko mwawe ikintu dukene no munsi amafaranga azova herero mu mwihezo max kuko barakora avuga amafaranga ava hehe ava muri amakori nakubwiye kubidandazwa akava mu makori abantu batanga n'ubuzaba agacava n'umujo twita les produits non fiscaux aya mazu leta nayipangisha aya madividandi ziraronka mu mashira hamwe yayo nibiki sivyo hagaca haba n'amahera ava mu mufasha na madeni yoyo n'amahera rero bita tirage sirido mu don amadeni ndiko navuga mu mahera azavuye hanze sivyo hanze donko y'igihugu sivyo yamazo azofasha ressources bayita ressources extérieures nkumva rero muri ico gihe nukama ayaye nayo acagira gute ikiba deficit sawa turumvise amafaranga azova mbega muraje amafaranga atekanijwe gukoresha muri no mwaka mubona huye n'ubutunzi bw'igihugu bushoboye ndavuga ubushobozi ni estimation bagana vangu itaxi zojaho ngwizojaho izogeno wanubise ministre w'ikigega ca leta ariko arevuga ayo mataxi mashasha agiyeho naha ziya za machine electronique nibiki je kubwanje kuvuga bati amahera aho bayatoza nyimba ari ico bita pression fiscale kiriyongera bito assiette fiscale ibyo nta uvyanse bitagiye muri injustice fiscale kuko mu Burundi amakori ahanya atangwa n'abantu bamwe
ugasanga abandi baresha pakuri baja muri baguma muri informel. Ico rero ikintu ca mbere kikibazo kumwe turaza kugishikako. Kuko uko kuntu usanga ama impôt ku maroveni ari makey nuko ico bita nka taxe sur la fortune mu Burundi ntice exista. Taxe sur la fortune ko ayo maroveni ubona manini ugasanga ntibayakamakore. Kandi ariho hari kugira none kubera iki kubera ingene ibintu bitunganije kuko urabona iyo abantu usanga bari muri basanga ariko barakora mu bintu by'amarishisi illicite n'amablanchiment bitaboneka udafashe ingingo bataxa naho tufate naho bari nk'umutegetsi kanaka nibiki sivyo ukagenda ukaranga kuri compte fiscale yiwe fiscale ugasanga yego l'impôt sur le revenu ijya bamukata kuri muze sivyo bo wasanga abantu afise nk'ama etage atatu karubaka none iyo revenu y'ama etage ikoyesha pa kuri yembo uvyumva uravyumva donc ibi vya blanche mukabona ibintu biko biduga mugabo limpo kubitagisa ugasanga ntibikunda handi hari ico bita meme ico bita l'impôt sur signe extérieur de richesse bikurubaka ibintu twa tuti miroveni tuvuga ko rero umva rero nk'ayo maroveni ni make hanyuma ikindi rero y'amafaranga azova ariko navuga nivyo by'imfashanyo. Imfashanyo ni 1771 miliyari imfashanyo. Hanyuma amantuze amakori ku bidandazwa ni 2120 miliyari. Amakori ku mwimbu w'abantu ni 904 miliyari washanda kubwireko. Hanyuma amantuze intuze sur don bamisira ampre tirage sur ampre ku mafaranga doshaka kwa kimwana yo hanze ni miliyari 365 muri grosso modo amafaranga azova ni mu mfashanyo ni muri ivyo by'amakori niyo yekilibra budget y'igihugu. Kumbure murumvise aho ayo mafaranga azova ndetse n'ukwangana kugira ngo dukwize kijya gitigiri ikibazo kandi canje shari iki kumbure cyo tujana ku kindi koko ubushobozi bw'ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi ubushobozi burahuye n'ano mafaranga tuzokoresha uyu mwaka. Je uko mbibona urumva amafaranga yitikoresha ayazotugwa ku makuru niyo yonyene ushobora kuvuga ati arahuye n'ubutunzi ayazotugwa ku makuru niyahuye niyo uvuga uti ubwo izo impo bavuze ayo mahera bazoyatoza nico umuntu aheza akaraba kuko urashaka gushira ama taxe menshi ukayashiraho wongereza mugabo ugiye kuyakorekta kubera amakori yongereye ugasanga abantu nabo ahubwo umwimbi utera ugabanuka ahubwo urayabuze niyo bavuga ati lempo le hototire toto ku ma taxe risufiye kuduza gusira ko l'économie ya support jewe rero ivyo mbona ayo ma taxe uravye n'ingene l'import export isubira inyuma urashaka gusanga atabonetse uko vyifuzwa. Mbega iyo leta ifashe amadeni kugira ngo ushobore gusahiriza muri amafaranga tikoresha ku mwaka hari ingaruka mbi ku gihugu iyo ku mwene gihugu iyo ufashe ideni ligakoreshwa neza mu bikorwa remezo ligatuma umuntu yongereza umwimbu byatumye witera imbere kuko n'umuntu mu buzima bwe bwa misi yose urazi ko umwarimu yaba rwose umuha tuti nshaka ga credit nubake rero nubizi nshaka credit nubake nshaka ngure perse nshaka credit vyukuri amaheru uyakoresha neza ntashobore kunyuruzwa arashobora kuri kuba biterambere kuko nibindi bihugu byakamadeni bikakoreho biterambere ahubwo jeco ikintu ntangarabwo no mu Burundi fo kuraba erega mu Burundi na capacité kwa kideni jere ndiko navuga ideni sinko navuga ya mafaranga leta yaka mu gihugu hagati kuko nka mafaranga y'amadeni leta yaka ngo yatse kuri marché du body trésor ngo yatse ngo entreprise création monnaie ngo yatse muri BRB ayo ni inflationniste gusa ni amahera waka ukaduza masse monétaire uri kuramanipular oframbo gusa ukakamera muri BRB ugahemba abantu ukakamera ukitwa ngo uri kurateza imbere igihugu kandi atayuko kiratera imbere nayo wumva usanga nk'ubonye ega no muri ayo mafaranga y'ideni leta ifise nini ni deni intérieur ni deni ifise muri za BRB ngaka ba marché du trésor. Ideni nyaryo rero niriye ku gihugu ideni
ligira n'akamaro kandi kanini igihe ushobora tuti ndatse ideni rya 500 millions et milliards de dollars ndashobora kurironka cyangwa ni wamobilije amafaranga kugira ubaka ibikorwa remezo tuti amabarabara ndayasubiremo nyubako umuyaga nkuba aya mazi meza iki hanyuma uko tuduza umwimbo noneho ideni hagenda risubiza uhoro buhoro mbwa igihugu wamaze bwe gute wacekifye tukuceka ipasi dukusanga igihugu wagisanuye ibyo twanayibana none hajya muvuga bati tuva ngo muri kuri Republika ya kabiri kuri bagaza hubatswe ibintu byinshi tugere turabe yakuye none we yakuye yakuye harimo imfashanyo mobilisation de financement n'ideni niko bimeze ideni ryakoreshejwe neza ideni n'imfashanyo kwa bayita bagira ico gihe plan kino wacha bagira ico bita mobilisation des aides extérieures n'amakredi baka muri za banki mondiale cyangwa n'ahandi nk'umwinga rero ikibazo rero twatugira ubunyi nuko kuntu uko Burundi bumeze ubu n'abantu batanga amadeni batabwemerera kurifata burya rero nico n'ikintu n'ikibazo tuvuze ko igihugu giteye imbere ni igihugu kiba kimeze gute igihugu giteye imbere giteye imbere ku bintu bibiri ubwa mbere ni ingene abanyagihugu babayeho revenu ingene bafungura bambara education baronka aho bivuriza ubagira iki nyine babaye gira kabiri ni nayo ma infrastructure y'igihugu bagifise ibikorwa remezo amabara yahameze gute biyunguruza gute ivyo bikorwa remezo umuyaga kuba wahungana gute ntucika ayo mazi ari nivyo umva les infrastructures hajya kubana ata bikorwa remezo bihari infrastructure nta buzima bufise burya nibura umuntu ashaka kugenda ugasanga yibera mu nzu nto isanzwe mbwo ugasanga ubuzima ni bwiza kubera iki amabara yose ni meza kwa muganga ni hajya kwishuri ni harya indya zuzuye ku alimentation nta udashobora gusuma nta udashobora kugira gute ibyo ni terambere Uburundi burateye imbere Burundi burakenye cyane burakenye gose burakenye ariko ufatiye kuri aya mafaranga leta izokoresha hari ico bizofasha mu guteza imbere igihugu igituma genda bako gufasha guteza imbere igihugu none ayo yagiye ariyongera mu misi heze yakoze ikintu kinini ntibigaragara none nk'umurundi mu guti ibijizo wa 7000 miliyari akaguma tonda kujya tagitora abona iyo bije ushumugira kwigira ko iki wumva umubira kwiyo bije yakoze iki nsigu wamutoje amakori mugabo kwibarabara ingena kumasanga amabisi ameze gucyanya taha n'amaguru cyasubiragira gute uca umusigura ngo iyo bije ngo ikwiduga kugira ikora iki iyo bije kuko yagumye iduga kandi ikintu ndiko ndanabona nuko deja nubwo yagumye iduga tuko turanka ama importation y'ama produits pétroliers importation z'ibitoro cyenda datagara kubona bavuga yuko importation z'ibitoro na essence zagabanutse gushika mu 2025 37 kwijana zagabanutse ibitoro twinji leta tugurira byagabanutse 37%. Biturutse kuki none biturutse kuki amafaranga y'agaciro babuze cyangwa yakoreshejwe nabi none we ubigabanije amafaranga mva makunga avaye amafaranga y'amakungu ava mu bikorwa by'abene gihugu amafaranga mu bikorwa by'abene gihugu gute amafaranga y'amakungu arazwe urashora ibintu hanze sivyo amafaranga y'amakungu uronka bigize imitahe cyo bitaba uko ibyo ushorera hanze bayita balance commerciale nukuvuga ndashoye ibidandazwa hanze ndaguriye ibindi hanze inshoye ikawa hanze inshoye izo nzahabu hanze nguriye ibindi bintu hanze sivyo ibidandazwa sivyo mu hari amafaranga aca yinjira bayita gwiki nayo bita le transfer wati deni banki mondiale kaguha ideni jyano $1 million n'amadovize yinjiye haje imfashanyo ya BRB ya banki mondiale ya UNICEF ya OMS ayo n'amadovize abayinjiye ingenzi zije kugendera igihugu n'amadovize abayinjiye none ivyo nako gakubwa mu gihugu aba diaspora baca binjiza mu gihugu ati ivyo byose nta kiro kirakugwa mu gihugu kugira ngo amafaranga ashobore kuboneka
nibiki twashora hanze no munsi tutagishora none ibishoka niko ndavuga ibishoka kugira amafaranga mba makungaboneke nivyo nese ikawa ntubizi niki ubu navyo tugishora indi birashoka none kibazo cagiye ko numva no butugishora mugata ya urashora mugabo ushoye sivyo none aho ushoye ibyo dushorera hanze wo bigiranye nibyo dukenera hanze wewe ubibona gasha wowe uravye ibintu tugurira hanze ukabirimbura ibintu dukora biharuri none kare kuvuga kare katari ko vyari bimeze inde vyapfiriye he vyapfiriye ko igihugu caritunganya ku buryo ayo mafaranga yandaza kurya rugerundi nakubwiye akinjira savidi amwe yinjizwa n'abagwiza atunga baza mu gihugu baza kuzana imitahe amwe ashobora kuza kuberida ni kanaka amwe ashobora kuzanwa n'ingenzi ayo yose abara amadolari ayo rero ibindi bihugu biraheza bikadusira kuko cyo ngenda kubwire cyo ndakubwire munyamakuru nta gihugu na kimwe ca Afrika ivyo gishorera hanze yacu bisumba ivyo kigurira hanze nta gihugu na kimwe ca Afrika kibishoboye les pays africains bose bafite les balances commerciales déficitaires n'u Burundi bwamye ko kandi buzokwamuko leta arikwiye kumenya ingene rero ibindi bihugu vyitunganya ni gute rero aya mafaranga leta yatekanije gukoresha uyu mwaka yokoreshwa neza kugira ngo ashobore kuduza umwimbo navuga ngo mu gihugu anateza imbere abene gihugu n'igihugu ibintu bibiri ni gute uyajana mu bintu byankenerwa bisumba ibindi sivyo ikigira kabiri wevita kuyasesagura no guhasha abanyonyizi igiturire no kurinda amatungo y'igihugu none aya mafaranga ni wayongereza agahera mu ifuko y'abantu azoteza imbere umurundi gute ariko ni gute nyine vyo nakurikiranwa neza rero uti ni nagute kandi vyo kurikiranwa neza kugira ngo abanyonyezi nayo ivyo abanyonyizi none se ubutungane n'ubahana ndutungane nta nubwo aja hejuru y'amategeko urabahana itegeko rwanya igiturire rirahari sivyo code penale irahari inzego zifasha kugwanya igiture za cour de compte zigira amantuzi zirahari uraziho uburyo zigakora ubutungane bugakora hanyuma ntagire ukigirwa ikibaba sivyo mugabo nk'ubu nibagenda kuvuga ku radio nibagenda kwerekana ku radio uri nk'umushikiranganje ati amahera agiye kubaka amazone yanyurujwe yose ati canke hanyurujwe menshi amazone yubatswe nabi n'ubu ntarahera bukeye ntunahamagare n'uwo muntu ngo umujane mu butungane iryo terambere uzorironka gute ejo bundi baravuze bati nta muntu bavuze ngo twara ntahango ejo bundi yamusantera komeye nahango yarakuwe yarakuwe none akuwe hakurikira iki cyakurikira ubutungane uhana ivyo nibyo twara tubona muri za ntwaro za nyene za kera rero udashoye guhana umuntu haro n'ikintu ntunga haro nk'ikintu numvise umukuru umwe ari ku butegetsi yigeze ko ari karavuga Revende kuri ngo twarabona ngo abantu ngo bashizaje ngo ari ko bariba hajya ngo cumukura hajya mu mutware hajya ngo hajya bazosanga ico yiba catakiriyo ngo zurabazungurukisha gutyo nyene ngo kwaje nibo gambe numvise kwisi indongozi ushobora kuba yuko mu kunyuruza amatungo y'igihugu da Silva nyimba ubonye wa muhaya akavombo kucugira ngo hajya ngo reka tugukure hajya tugujane harya hanyuma nanje ucunyibuka ntware hajya twitwa tuzuga ngo hajya ngo ararengeje ngo mukura hajya mushira hajya nkazosanga atakiriye umenye ngo nibikinisho je sura kumwene uri ndongoze amafaranga y'umunyagihugu ni kintu cyo kubawa cyambere uravye abanyamakuru abantu batozwa ingere batari amakuru hama bayagishize mu kiga ca leta gashahu umuntu akayiva yanga muga ganduti yanje gacavuga ngo badushaka gukura haba kwigiza hajya gatoyi ngo uzosanga hajya atakiriyo ikibazo urumva uko gukingira itunga ry'igwa bihagaze he mbe waruzi mu vyigwa vyakoze by'ubushakashatsi vyabaye basanze ibihugu vya mbere bigumwamo fraude no kudashaka gutanga amakori ni ibihugu usanga kunyuruza amatungo y'igihugu umengo ni ikintu gisanzwe wa wundi atangiye gukora gumabana yuko n'amahera bamutoza n'uyariye ntaci bamugira agaca yumva umengo amahera no kuja guherera mu minwe y'abantu ico ni kiduca ndagenda bibwire leta umuntu agira kanovera gutanga ikori
mu gihe abonye nka mustanteri dufate nka jewe ndabakarorero dufate nk'akarorero sibyo ndafise nk'ubunywero washaka nahora ubunywero nyene bw'iwanye ngasa nko muri obere natanze miliyoni 10 sibyo ngasa ndamwe ikomine natanze miliyoni 4 ngasa ndamwe mu makora asanzwe ya intuze yasandukaye natanze nk'izindi miliyoni 3 ngasa n'abantu ndagira tutu ordovance administrative ugasanga turarika miliyoni 2 ugasanga ni hafi miliyoni 20 uhereje mu kiganye mu makomine ntuze nari ukazobona nko dufite nk'umustanteri atwara nkaho haru utagayo bahera ukazobona gwibakikirwa twajyatuga rya utuzi ngo yature ngo yiguriye ibeni yiguriye iki yubakikizu ukazobona bibonye ngo ya mustanteri ngo have ngo cugana gukore mu bushikiranganje ngo bw'uburimyi n'ubworozi ngo nagoreka gucira hariya ngo ari w'imorogoje muri uwo mwanya uje uca wumva gute wewe muri uwo utanga ikori utanga ikori wewe uca wiyumva gute jewe sinzi ko indongozi zirishira ngo ati twishire mu kibanza cabajya abantu turiko turabwira ngo machine electronique iraje gutoza ikora n'ingene tubahirizisha ayo mafaranga mbega ntaguciremo kandi nakubwira mbona ndaguciremo waruzi bijya bintu bijya teke kubabwira aba indongozi bati winjiye mu mabanga erekana itungo ufise uvuye no mu mabanga werekane iryo ufise babigirira iki bamwibutsa ati ntugiye gutungira muri aya mafaranga ugiye gukoreramo ajya ni rappel nibutse indongozi baba kwibukije iyo rero ubonye nk'ico kidakurikizwa cyo baturone indongozi ziwacu ziravyibuka zirabona akamaro kizo tegeko cy'amateka rimwe ibwirizwa shingiro biraboneka ibyo rero baya bango twiza ngo kugwisha abantu guhindura ingeno n'ikintu gihambaye l'argent du contribuable urabona ko ari ikintu sinzi ko murabona mu Faransa nkujya Marine Le Pen mu Faransa biga baravuga ngo bamwagiza ngo amahera ngo aba parlementaire biwe ngo abasita biwe ngo baringwa ngo adakwiye ngo bya parlementaire wana ho imugejeje urona ho imbugerere ngo urona utuntu ngutwo ngo abasista bawe ngo barigeze kuza barahembwa ngo amahera cyerewe gufunga ngo wararengeje ngo nyiba ngo warabasista ngo warashize ngo mwene wanyu utuntu dutoyi uwo mpengo ni banale mugo urabona arinza gada kwitoze justice kandi ari muri Union Européenne deja egana muri Union Européenne mugabo bagomba ko tindi nayo muri Union Européenne ni argent du contribuable kuko yavuye mu bene gihugu baza kuyakutiza muri Union Européenne none ntunyumva gashaka ko nukuri ndabisubiyemwo igiturire n'ubunyezi buri muri leta buhari no munsi kandi bavuze bidahindutse ngo bikosoga aya mafaranga leta ikoresha natashobora kutubira ikigira kabiri naco naho tuvuga ngo ni 7 miliyari ugacura ibindi bivuga aho bigeze musaba ko dufite amafaranga make nayo mafaranga ni make uravye ibikorwa remezo yo gikeneye mu bisanzwe nabuye ko abandi projet imwe itwara nka 3 miliyari $, ari projet imwe muri Tanzania mu Rwanda muri Kenya we nk'unyibagwa ngo tirage sur don no kuvuga amahera y'ingurane nyene azowavuye nko hanze muri budget y'u Burundi ni mu marundi ni 65 miliyari ni miliyari 65 mu marundi mu madovize mu ndonkushize mu madolari washankoreshe to officiel miliyoni ntatsinga ni 20 miliyoni none imiliyoni nko kumva ko igihugu ku mwaka amahera y'ideni gishobora kuba cyatwe gukora imbwa biterambere ari miliyoni 200 z'amadolari ayo ni banki nka BRB igiye kuyarondera kuyaranira yarenze ibanki imwe nka BRB bagira tuti nkeneye kwaka amafaranga kugira ndihereze importation z'abagwiza tunga yo kwanka 35 miliyoni yo umva ari ku gihugu cyose kizima kigira tirage sur ample de 20 millions amafaranga je nukuri umurundi wese anyumve ve 20 millions $, ti bije ndayifisa hajya jari genda bisoma nkavuga ati none igihugu abandi ni 6 miliyari ni 3 miliyari ni 1 miliyari bari ko bubaka ama aeroport akomeye bubaka ibiki bari ko baca amabarabara ama internet agezweho ibitaro byi na urumva 20 millions ku gihugu cyose umwaka
wose ubwo imfashanyo yo ugasanga ni 1700 ni hafi 1800 miliyari ayo witeze ku mfashanyo ntiwumva nyene ntiwumva imfashanyo witeze shaka ugabura uza gusanga ari mu 600 miliyo de dollars aho ni sawa none imfashanyo ni imfashanyo none iyo mfashanyo gashaho ko numva no ku radio bavuga ngo imfashanyo tunayikeneye uyishirira iki muri budget kubwa bufasha ni kuja muri budget abakwiye kubufanya none wewe urumva amadiscours abanyagihugu ngo nta mfashanyo iyo discours naho urawumva none muri budget za kwandika iyo 600 miliyoni bishaka kwiki kandi imfashanyo atayushaka kandi ugace wemeza ko ari amaraso uza gufasha kuri kuko byiterambere je comprends jewe umurundi wese nasiguri ngwifashanyo ngo po ugazugana muri budget ugashirayo 600 miliyoni hafi isumba nayo kwa kideni wewe nyene hagushiramwe ni deni rinini kugira werekane ko udakene imfashanyo washize ku imfashanyo mwideni rya 20 mili muge imfashanyo ukizera 600 mili nzane pije ndayisome ko ari ibintu mfise none iyo filosofi ni yahe iyo filosofi wewe unyumvira ariya deje urumva niyo tugize tuti deficit hors don iteye ubwoba ngubu don itarimo na deficit hamwe izo fasha zitotangwa harimo na deficit no kuvuga yuko muri wumva ngo miliyaridi ibihumbi indwi no kuvuga harimo hafi plus de 2000 miliyari y'ibintu bitokobwa 2000 miliyari okay bito none numva jewe simva iyo filosofi kingora jewe kumva imfashanyo pi ugaruka soma muri budget ugasanga bayiteretsemwo 1830 miliyari ni ibintu biki none yikure muri budget ivemo ukabaye kumbure utwara nk'inama nshinga amateka budget ntiwoyemeje inde ukaba utwara nk'inama nshinga amateka ya budget ntiwoyemeje urumva bayize mshikiranganje kwiga cyane oya numva naho no yemeza mugabo hari ibintu byinshi ubona bitameze neza nk'amadone kwideni ntarimwo neza ngo yabone ibituwa ngo vya budget programme les programmes ministériels ntazirimwo uzibona neza clair uvuga ati programme ministérielle ni izorangurwa nibi projet ni izotwara ya yitwuku iri exécuté kuri iyi niveau buzoye kuri ivyo nta birimwo budget vermera cafise hake buridone haro n'ibintu ngaha mfise ngaha bita ngo les priorités ministérielles ngo les projets phares zabaye muri ya leta do cadrage sinzi ko no tora ha ikiniganiro men switch kuri budget no munsi ni kiganiro special kwa franga bizokoresha ku mwaka bayita ngo liste des activités phares par ministère pour exercice 2026-2027 ibwirije cyane ayikoze twabe abane arayerekana neza kumburi ngo ngaha bayibone neza urumva ugatusanga aya ma project yanditse aha ngo artitify wagena muri budget ntuyabonemo budget ntayobona niyo harayo utabonamo ndeko nabikeka ndabikonserita nkabiraba no kuvuga yuko ingene iyo budget gugu haracarimo beaucoup de raki ikibazo nekiri iyo preparation iri bize uko ivyo n'ubundi jenzo ndondera kuzora baza n'umushikiranganje ko nzobikurikirana cyane ko nzomushikirana no kwereka inki project yandika ngo projet start par ministère ngo activity mugabagana muri budget igirikira aba execute ntuzibone none zo execute gute okay ni naco gituma rero ntaguciriyemwo maze kwibona uko nico gituma muri iyo misi naciye mpitamo kwandikira je narandikiye ikete umushikiranganje w'agaca leta ndamwereka ibintu byo kosogwa mu ntunganya z'amafaranga leta ikoresha n'ingene la gouvernance budgétaire yogenda yakwishuye oya naraye ndamuterera ivyiyumviro ngira umwanya n'umwasi oya naraye nshizo umwanya ngo barakorese ko yibonye imvita bishikanye muri ministère harabibonye yarabiye ni interano ziwanje sur la gouvernance budgétaire nayo nyene nzoro umwanya wo kudetanya nyene ibi byo naterereye ukumva si ukuvuga gusa ifo kwerekana gutera ingene ibintu byo kuyameriwa hari cyabane gibwo kwitega kuri amafaranga rizokoresha uyu mwaka bidahindutse gouvernance budgétaire mu kwene gihugu n'ibintu bya gouvernance budgétaire idahindutse ntaco hinduka oya ugifata nk'amafaranga ugatwara ngo
koperative abantu kabahereza ntayishumwe muri budget nta nawe nabonye ngo remboursement y'amahera ya koperative sangwa ntabona nayabonye ugenda ugafata amahera y'ama subvention non contrôle ntuzigire audit ngo yarabe utemera ko za cour de compte nza ziragenda kuraba dans chaque ministère dans chaque mwene amafaranga yakoreshejwe ama contrôle we ayo mafaranga umuntu umuhaye amahera ntuye contrôle we ntucubora nka bigenda kumbure bikozwe neza hari gishasha ubona muri budget programme ugeranije no mu indi myaka budget programme nuko no mu Burundi ngahe nyende kirakogwa justement iteguwe neza muri budget programme twateza kubona misango programme ni par ministère hariyo programme par ministère iba défendu par qui si umushikiranganje bagacareza kuyidefanda umushikiranganje umwe wese wodati wewe umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi umushikiranganje w'indero programme ministerielle yawe uyu mwaka niyi ariko Alain Ndikumana umushikiranganje gacareta ari mu nama y'amateka ka represent haravuze yuko mu gutegura iyi budget programme bagiye barabona na bose nenda kubira repressive rakugene budget programme zitegurwa budget programme zingene zitegurwa kandi abashikiranganje baratumirwa hariya ujya si waje kudefanda budget umushikiranganje wese aragenda wenyene kuri budget yiwe bahora bagenda ibikorwa byatangiye gukora utire bari kugenda imbere yuko yemezwa kurya baza kudefanda bya mu ministre de finance agenda ujyanye chaque ministre a defanda budget yiwe n'amahera bazomuha kandi ni waba ordonnateur ibyo birazwe muri budget programme car ordonnation l'ordonnateur kiri kwa ministre de finance wenyene ari ngo ari ko ya arbitre ibikuyo nta iyo budget programme ntibiratangura gadugusubiza programme kandi iyo programme atatugira ima project akayavuga wenyene n'amahera bizotwara hagaca abaderore gukurikirana amahera ingena zo bari karakora hamwe tuvuga tuti ubu dukene bavuze bati hazuba kwa centre de jeunes mu Kirundo ibusoni twese tuba tuyizi kandi n'umuntu yusona kare karakujyana kwizubako kaja do collaboration ari na miese mukuru kamuyirindiriye none wewe nkuyo kubaza ko nama mbona misi yose integuro z'amafaranga litikoresha kuma kazama ziriko zirategurwa sivyo mwebwe ko muca mupima haje nshasha iheruka mugaca muyibagira mukaza kwivugira njasha iyahahura woza kora bati mbe iki kintu carubatswe mwagize kugira emission mugasoma ati ikintu tugekura ko cubatswe dufate exemple hari abashinga mateka barabikora ivyo jamais barabikora ivyo muri budget nico kintu ca mbere kikibuze cyane contrôle budgétaire ifatira suivi budgétaire ifatira reyerema physiquement kuvyakozwa pana ngo amahera yaramaze kuba dépense ariko abashikiranganje baramagagwa igice ca mbere cy'amafaranga litikoresha ku mwaka bakaraba ivyakozwe bakaraba ivya rero ni gisonge bahamagagwa nukuja kuvuga nyene ku radio ati amafaranga yakoze kuno ingorane hari ico bitare ico nabiko ndabikubwira nk'ubu je ndagwakarurira activité nk'iwiti réhabiliter et étendre les infrastructures du laboratoire vétérinaire de Gitega bavuga bati bazosubiramwo bagure les infrastructures ya laboratoire vétérinaire y'Igitega iranditse bizotwara amafaranga ngaho narazize ko na Asterix bizotwara 1 milliard n'amajana 2 d'abord iyo activité abantu banze bayimenye information hanyuma nk'umwaka kuri kora tudoje Gitega rero tuje kuraba ya laboratoire nyene yasubiwemo nimenyesha makuru muce muduga futi uno musi tuje monsieur directeur vétérinaire gahe Gitega tubona muri budget haranditswe ko iyi laboratoire izosubirwamwo turabe nyene yasubiwemo tore ko amafaranga ajaye muri yari 200 umwaka watangu tuzatugana kame ku kandi urumva ina nakubwiye ubu rero iyi nteguro ingene tuzoyikurikirana twebwe na jewe oya ntizoba byoroshe tuzojana tuzoduga tugende genda gutwe tuti none ikintu wagisomye tuje kukiraba ubu ni tuzogenda budget ministère par ministère umuntu ibi byo kuza ngo budget ngo tuyivugiye ngambwa ca muyibagira mukaja mu bindi ubu siko bizogenda abantu barambenya ko umutima wose uri ngaha
ugiye ugasanga amafaranga ngo yabafaranga yarabaye dépense ugatusanga ya laboratoire nta nitafari ryayiyongeyeko yagiye ati none yagiye hega hewe ko mwanditse ko yaheze kandi yanditse ko amahera yabaye dépense irihe ubona bijya byoje bihora bikurikirwa nuko bijya bikunda kuvugwa cyane nuko ari byo president abayishizemo wenyene havyo urabona president abayishiriyemo abijya byo kuvuga ngo centre necessaire y'ikarusi bimwe hari ibintu usanga biriko birubakwa akazaraja kwirabira havyo wabonye no hajya amanshi kagashapura urumva rero hari byinshi ndawe niyo byishoboza wasi byose mu yo kwishoboza niyo kwishoboza we natwe rero tuje dara dance tuje dara dance twumvise bitari bike kugira amahera ntaducike yega naba harimo amahera yiwawe ngaha harimo go miliyardesa nibi birato wiriguragura izo muzi wiriguragura kajya kayerunywa uriko uratera muri miliyardesa rawigira sindabibazwa ndagusansibirize nawe wo kubira ngo amafaranga si wawe yaguruka n'amafu twatunganaje kino gano special ku mafaranga tuzokoresha kuma kugira ngo abene gihugu dushobore kumenya byinshi kujana n'ino budget programme ya année 2026-2027 twatanguye turumva icegeranyo cyakozwe na Faustin Ndikumana kuva muri 2021 nivyo amafaranga araduze ariko kubwiwabona ko atacakozwe mu bintu bigaragara nivyo ibintu nibitera imbere gusa ibintu ntibitera imbere ati ibintu nibitera imbere kandi wibonera ku rubuga ngaha ati mirongo amabesi ni kwa kundi mugabo kumbara byage birakoga umukuru w'iwamaye uvuze ati no munsi uravye none gukogwa ko none umunyeshuri afise 40% yayobewe arabona namakuru yatoye nawe wesha kabisa none wayo bafise 40% usanga geography yayitoye histoire yayitoye yananiwe na mate na physique icara none nico geza sho kwa yanagitoye ayo ntayo gavyo umunyeshuri yayobewe ntabura makuru yatoye numva rero naho bitogena neza rero igihugu carayobewe mu ijambo rimwe mbwa ntihabuze isho byatoye kirayobewe mu ma indicateur manota mugabo haro caratoye bimwe si ivyo nyene ariko ni nk'ibintu kumbura twakumubwira ko mukumbure mu kuko tuva ko ino budget programme kumbura zavuga nico none we nkunda bavuze bati umwimbu w'uburimyi umwimbu wa production vivrière wiyongereze rimwe kwijana boya ubusa nibice 8 muri 2025 wasubiye inyuma ibice ubusa nibice 2 kwijana umwimbu wasubiye inyuma ivyo biranditse hama abantu biyongera gutega gasiri abantu ntibiyongera gute biyongera hafi 3%. Twaniyongereye gusuma wa mwimbo wacu. Aho tuba ngo yo ni reisi. Ariko abarundi barafite amahera. Amahera y'stadi. Ntugumara wera ku mukuru yigeze kuvuga ati mu minsi 15 hinje imodoka amajana 6. Diki. Imodoka zinji. None imodoka ziguguye. Ziyamuteaje ziba ziharati none n'ibitoro zibikuraye. Mbako none nkuri kwa none nk'umwinga dufashe wanarize abarundi bakinyi igihugu gigakina none nta mugwa abantu uri kuratungira muri ibi dufate rero karakara kukagwira harakagwe karo kavomera muri ibi umuntu akura amadovize kuri marché officiel akakubita muri marché noir akuka double gutyo ashobora kwemura imodoka zingana gute sha uberuka kandi haro n'abantu turiko none abantu bagizwe n'imiliyoni 12 mu Burundi hafi nyimba rero nk'ibihumbi 5 6 biriko biradagadaga canke bigira gute none ucuvuga ngo none ivyo birama aho byamukonye ntondiye ukora preve ko urana n'ingene biriko biragenda na economy yamaze kwicamo kubiri sinzi ko urayibona ubu unyenda wakarore mu gitoro igitoro kirabuze kije mugabo kije haraba aba gishikirako hano badatonda abantu badatonda kandi zinywa icishe bashikira bamwe bavuga tuti gitwara ma service kanaka ubamwe bifitiye ama station abaca bahereza jana arona ama entreprise yavuga ati nyimba ndi banke kanaka mpigitoro abantu bose umengo barigwanira bagaca bayico gitoro abandi bose ati debrouillez-vous ugaca bibagira yuko urya agiye kwidebrouiller agiye kugura litiro rimwe 15000 20 litres ku ibido 300000 ubunya bari karigura 4000 urumva iyo difference abantu turi mu gihugu kimwe tukazinduka ku buzi twese ngo turiko turagira bagare ko yagura litiro 15000 abandi barigura 4
mugabo nibaza kudutoza amakori badutoza cyo kimwe bazova tuti wewe tuya tukubabarire kuko uriha igitoro kizibutse we nawe waturagaye oya ibintu n'ibintu oya banzo nyumvura humva ntaho ndiko ndahumva bose urahumva ugira yabo cyangwa n'ubundi ndazi hari abantu benshi ubu elitre bariko ku elitre ko igura 15000 niri nayarenga u17000 mugahora abandi kuva inta iyo se ingwa n'igituru yumva yamari karagurita 4000 atekanye mwango turi mu gihugu full tank kimwe bwa turi mu gihugu kimwe ibi bintu bizorangira gute kuko no munsi ibintu nivyo byaraduze kuko biragaragara kuko ibi bintu bizorangira umukuru w'igihugu afashe ya mbere akafati ya mbere bakumva neza yuko umugwi w'abantu bashaka kujya abandi mu Burundi bo bihagarika hari umugwi wifatiye igihugu urakiboha ibintu byose bigira gwabo amasoko bagashaka be gwabo ibitoro bibe gwabo amadovize ni gwabo amasoko ya leta kudaraza ibintu ni gwabo ngana kago ibintu byose gwabo abandi bose shwiragira ivyo urgigo nawe yamasemereye umukuru w'igihugu nagira nafata izo ngingo kuko nawe nyene yarigeze kuvuga ari kumena Damina Domitien ndayizeye ngo hari abantu 100 bangoye eske nura padi abasora amazina nivyo mwifuza nabahana yarinda kutubwira ngo amazina fata none ubazi fata none zigeje kwandika ture tuvuga none uza tarabana 100 bangoye ati ndayize jana cyera mubarira ngo iki oje no fata kanwafu ivyo sidayimisi Domitien ndayizeye ivuga none hari wamubeshuje Domitien ndayizeye oye none abijana reba bari muri abo bari muri ivyo vyayo mahe bari nabo ariko igitoro kwa utrebe dako tuko tuzoguma muri yo none eka abantu bamwe baramaze gufata ati ibi tubiboye abandi shwiragira ubu unya bariko bari deplacer ngaho tuvukanye ukuri ufise abana abanyeshuri ariko bariga urahakomerekera abandi ko abanyeshuri bayindi ariko bariga urusanga uri kuramurihira 10,000 ku munsi bya deplacer bitandatu kozumva ngo ngo mfashe canga ubucanga yabaye generalize birana yanaduze ucanga ku mugoro buri 8,10 kandi kibabajera abantu n'abatiki nayo nyene barayigwanira niho jengira tugira n'ikigo niyo nyene umengo ni bakwe ako bayakura inde nimbo abandi bakanyaye amafaranga nyene bakwa canga 10,000 no kwumva erega hari cyo bita besoin vital kwideplacer ni vital kuja kwa muganga ni vital kurya ni vital no kuryama no kuryama ni vital urumva ni ukuvuga yuko acabaho prekerema nta kindi kintu yogira utwo natwo ikumbere ayogiye kudukora ikindi mugavuga ati nubundi ntegeza gutaha none ngire gutesa impera muri vire umenyesha amakuru ariko kumbure bizorangira bavuga ati nta mburi dahita twako turagana kuri budget program akumbure turabaka ari shishora gusahiriza mu bijanye n'ubutunzi mu bene gihugu i budget program nisho twako turaganira hanini budget program budget program ntacishora guhindura budget program ya ikubwi ishobora guhindura ikintu ikoze uko nabikubwiye kandi akabone guverinoma niyo programme encore ikindi budget program leta nk'iyi 7,000 miliyari $. Bandika mu bisanzwe no ministère des finances yategeza kugira plan de trésorerie de besoins ya devise wowe ntushobora kuzovuga ngo ubushikiranganje ngo aya ma projet ngo amashirahamwe ngo azokoresha amafaranga none kuzi ko muri amafaranga wayihaye hari byankenebwa bizokugurirwa hanze kugira bakore projet none aya mafaranga ya madobize wayateguye azoba yabonetse kuzo kuva ngo ngo yahagaritse ibikoba kubera ngo yabuze amadobize yo kwemporta ibintu regidezo nkuru yumva ndavyo weruka twakoranye n'ikiganiro regidezo ngo amamiliyaride kuri konte ndayafise muga amahera yo kwinjiza amakonteri konteri zomara 3 imyaka 2-3 none we naho regidezo wayibombaraza amafaranga ngaha ngo muri bijama rundi ngo twakubise ngo 3 miliyari ngo umva bivuze iki bivuze amafaranga mva makuru amafaranga bako n'imigambi zohagarara ivyo turazi ko ari ibintu ngaha vyandikwa mu projet ya ministère twama twagiye kuraba agasubira nk'ige laboratoire yantuze itandeze fasiki de laboratoire vétérinaire Gitega hari guzosanga hari yotegeza ni desa ni miliyoni desa miliyari hari guzosanga hari nka 300 miliyoni 400 miliyoni
a necessité de devise y'ibintu bakura hanze kugira bayikipe i laboratoire ayo ragacamura umwaka uca wikubura iya babandi nabo bokora yabije ugasabaza abazamani ngo tuko turaga amarashe ugasanga yasigaye yose bayakubisa bayabufi bigaca bigera cyo gituma handi usanga ijya BRB iri muri ministère des finances koja ministère des finances kuza kuvuga ati ibi by'amafaranga y'amarundi atavuga plan de trésorerie en devise ngo ayitubwira antake ministère des finances agese mbona hajya ibintu ni information karatanga ibidakwi ibintu bazogushira amafaranga mu rundi ngabashire ngaho me yicare mwakuhere bitinji susumo ugiye uti ko mutari ko muragira kampanye neza ngo amapedo rushaje ngo bahara baduvise ngo twayabutse ikibazo amafaranga mva makungu hari kindi wumva wovuga ku mafaranga mva makungu mu ko tuja ku bindi no mu kurangiza amafaranga mva makugaza rona bonne gouvernance ahantu intwaro imeze neza yitunganije neza amafaranga mva makungu ntabura kugigu kiragendegwa abagigendeye baza amafaranga mva makungu ni kubera iki nkubura aka karere sivyo kayasi ibihugu byose muri akarere kayasi secteur touristique ndayifise nta na kimwe takuramo miliyari $. Tanzania nka 2 miliyari usanga ari 2 miliyari Kenya ni ma 2 miliyari 5 u Rwanda ni ma 1 miliyari u Burundi washaka kugenda wade muri dore nta na 100 miliyari nta na 100 miliyoni nta na 50 miliyoni tukura muri tourisme mbwira ico gihugu ro conyene kibura abakigendera bikuki umuti n'ubuhe nyene umuti ni yantu hari beri kwakira abantu bakaza ivyo kuza kwabuza bitahe ko yinjira n'aba diaspora siko batijya kuzana iyo mitahe kwera abantu mengo baca bavogirwa aba diaspora bonyene encore plus uwo mutahe ni wawuzana ayo mafaranga uzanye dufate nk'uburumuko muzanye amafaranga imva makungu sivyo umba natirema chabera ngo yashikane he uyazanye uyashikane muri BRB none kashaho uwo muntu nawe ntaciye ubwenge uvuze ati nzanye miliyoni $. Ndagushikanira muri BRB ucumpa 2 miliyari nefs kandi kuri marché naye nanje none nka 6 miliyari ahubwo ikibazo sinici nawe niyo yakenera banza ucupe nico ko kirimo kuko niyaza kugira ama dépenses mu marundi ntashaka amarundi menshi nawe akanemeje kandi na yakenera kandi no muri BRB agiye muri BRB aca yabura none uwo mu diaspora uwo mu diaspora kuzanira amahera muri zo circonstances yega no mu diaspora ayazanye nico gituma nizo 200 millions akora business akenera nizo 200 millions umva nga diaspora bazanye ntazubona muri BRB uzibonaye none zibazagiye izishikira hamwe bantu bavunja ngaha iyo soko irakaze kuko iyo soko ya marché noir yo marché parallele yinjiza 70% y'ibidandazwa mu Burundi ega ni itunze igihugu banzo nyumve marché noir iyi marché parallele itunze igihugu je kubwanja ngo niko ndabona uko bizotera bigenda iyi marché muri BRB nizo hava yitwa ngo ni iri noir uti gute nukuri uzosanga iyi marché officielle niyo barabira ku dollar ryaduze iyi marché yo ngaha parallele niyo barabira ku dollar ryaduze canke ryagabanutse na guverinoma wa BRB uzumwumvirize ariko aravuga ngo ntimwabonye ko dollar ryagabanutse nta barabivuga ariko araba idollar ryo kuri marché parallele canke kujyaduze hanyuma ababinjiza abo bahinde bose binjiza ibidandazo biki 70% vyinjizwa biciye kuri iyo soko yo kuba none ijya marashe yo muri BRB irangura ibiki nizo habicikanwa ariko irangura ibyo tutazi kandi batatwereka muri transparence nabayishikira ko baronka amafaranga ntibeza nkabure niyo afete uri kuravyuka ntuze izo havusanga iyo iri officiel niyo bose bahuriramwo bose BRB mashanwa ndiko navuga nti babiravye nabuzosanga ati marché officiel ari tindika biko ni wazirefera ko nabo nyene hamusange ijya muri BRB nabivuga tuti none amadovize muri BRB arangura ibiki igitoro nticakwiye ari sanse kutuzanira igitoro kutuzanira imiti kutuzanira ivyo nibiki raporo y'ingene amafaranga akoreshwa
gestion yayo burya bavuga tugiye priorité d'importation nkuko vyaba kera cyane narakoze muri banki Interbank. narakoze muri Interbank twamba turoka mission c'est les produits stratégiques twe za licence à valider tukazironka nitwe twavalida ama licence no muri ambargo n'inyuma ya ambargo igihe hari ingwano barafashe ibihano ku Burundi n'inyuma hose bakiri mu biganiro bijya byarusha byose nibiki leta y'u Burundi yari mu sanction n'ingwano ibandanye batanga tuti amafaranga y'ibitoro canke iki canke matière première za Brarudi barazi privilege navyibuka ati izi kuba import ubu nabirenze banki yahanishwa amahera y'amande none ubu naho vyose bw'amagaka kuri bonne gouvernance none nyimbo murazo telefone nka gouverneur ati ndabira tudovizesha wundi adashobora kumutelefona cyangwa ndagiza gute mbako bica kibi kibazo kumbura ni twaganiye ku bitari biki nivyo rero tuvuga tuti ntibagire effort bihinduke none habuzi ko bemera yuko twohurira kwiritiro ry'igitoro y'ibihumbi 7 twese igitoro kikadushwara kakagwe no, ni muze duhurire ku gitoro ca 7000 kidushware twese tungane kidushware oriye ngo bine abandi 15 kandi niyo pia 4000 ni artificiel Uburundi bushobogira ngo igitoro kibugwa ngo 4000 igiciro kiri musi yo muri Tanzania kandi twe dusura gushira ko transport yo kuva i Dar es Salaam tukizana ivyo biri normal ni make cyane igitoro kiduzwe igitoro kugwa ku igiciro caco abantu bakacinjiza bakuka twese twakironga twese kikisesa nk'abandi uri yo kuza ngo nk'akarorero nk'umenga mu butunzi kikaja nko kurangana igitoro normal etide zabaye cobwa mu 7000 buryo niyo prix yoba equilibre 6000 gutyo tuzosanga abantu bose iriza benefice kandi tugaca biturura n'ibiciro n'abantu bagakora bagasura kubwiza umwimbo bakagira gute twe tworoheye ako kare caraboneka kidashikana nayo inde mu myaka iheze caraboneka nta none urumva imyaka iheze niyo ntuzeye niyo capacité yo kucemporta yari ihari niyo wemeye guheba certaine taxe no guverinoma gasanga yabishoboye mugabo ntushobora kuvuga utu igitoro tigera uronka abantu birirwa barahwera ukakibura kigomba kiza ngo ni 4000 kiza kinyorongoye ngo 20 litre ku bantu 20 litre ku bantu ikintu ugacutwara ugahereza abantu bakuzuza ngo ama V8 none president yavuze ngo je sinigera muri ama V8 ngo ari ku station cyane tweze guhurirayo nimwe itonze imwe maze ubona V8 imwe twahuriye ku murongo itonze nibaza kandi twavuze ku mafaranga leta izokoresha kumaka urafisa akantu wovuga kuri amafaranga atakumbura mu kurangiza kino kintu ako novuga nuko leta yerekanye ko mengo yadugize amafaranga leta izokoresha mugabo ikibazo c'intwari bereye ibibazo bijaye n'ibi by'ibitoro ibibazo bijaye n'amafaranga mva makungu ibi bitariko biraza ngo bitoregwe inyishu aya mamiliyari yose avuzwe ntazodushikana ku kintu na kimwe kigaragara ivyo ndabirahiye ngaha naho nzoza uzompamagara kumfashanyo bambe ku nteguro y'amafaranga leta izokoresha 2027 tubanza kwevari uzosanga ari kwapunye ivyo bintu bitaturiwe inyishu la corruption ibi by'amadovize y'ama economy dichotomize ku madovize ku bitoro bamwe n'ibintu byose bengo ni difference umugumu ushaka kwifatira ibintu ukabuza ko abandi bantu binjiza amadovize ngaha leta ntishoye kuronka ideni riboneka hanze umve leta nta deni ishobora kuronka riboneka hanze imfashanyo ziza nabi abagwiza tunga ntibaza bandi ngo bazana imitaye nk'ibindi bihugu ucumbugwi uvuga ati ibi bike rero reka twe tubinunuze abandi ishwiragira uretse rero cyabene igihugu harcyo bashobora kubikorako abana igihugu no kubana bakora imirimo yabo amisi yose umwasagereza yo kwifata muri ibi bihe bigoye la gestion rationnelle y'ibibazo burimo bwa nukurabona nyene bose ikibazo baca bakora nukusanga bose ariko barashwiragira bagenda hanze bamwe bari Dubai abandi bagiye hanze mu misi bakoze ntibagaruka abakozi ba leta batuzi abigisha uzoma umuntu ahora muri RTL kuva kwagiye hanze nta bagiye Dubai wari bwayiboneye
babakozi bamwe bato abantu benshi bahora bazi Bujumbura ngaha anyi ibujumbura kurondera ubuzu nta Bujumbura baje Nairobi ibujumbura baribagiye bakirabiye uwo mwana aciye ubwenge yiyemera afata ubwi Nairobi kandi nawe nje buri ariko basa naborohereza ibintu by'impapuro bavuye ko azobaha ngo ntuze papier de résidence bakaborohereza bikwereka yuko meme Bujumbura ntaci kivuze we ingorane y'ibitora barashwiragije bikora amatwagisivero n'ibiki bavuga ico gisagara reka tukikinjure data reka twigire hamba ikinagira nsubiremo rebyo kuvuga ngo abantu ngo ruguno wamerewe nabi ngo wamerewe neza n'abari ruguru benshi adafise umuntu ari hanze canke ari ngahi Bujumbura karafasha ikintu ni catastrophe good hariko cyo mwa mu gisagara kubera ko bobo bararima wewe rovene umunyagisagara na rovene wa ruguru urazi ko ruguru aja gusuma cyo kimera umunyagisagara bijya bigora arimye ntavuze umwana ntaja kwishuri ntanze ariko nibiciro nibingana byo ngahane byo mu gisagara n'ivyo hagati mu gihugu none la pauvreté muri enquête la pauvreté irare wirben wo kubaza ako kadusigurira kuko sino muhinga mu by'ubutunzi niyo mpamvu la pauvreté irare nk'ubu gisagara ca Bujumbura mwendo pauvre kereneriere enquête de la pauvreté gisagara ca Bujumbura kora uragira ronka kazi uragira gute uzini bwisi sera mone mgu wa ruguru bijya bigora babikora kavyimbura kagira gute bikaguha igihumbi ca bikagira gute amahera ajyana gasa ntibayamuhe yirirwa ku nzira malnutrition niri umunyagisagara ngaho ubona malnutrition ruguru cyane gufungura nayo abana bigonze batabagize gute ni ruguru nico gituma nijya misura ruguru kubera atama projet karakorerwa ruguru ataki iprefera migrer kuja kurondera ubuzi ahandi bakazabarungikira ya miryango umuti ni umwe gusa mugabo nayo mu gisagara numva nabonye nabantu umva naho nako navuga par rapport sino nta mu gisagara la vie était intenable urabizi amusino bamwe vyarabaye nabi biragira gute abandi bimeze neza kandi umva umugwi muto mugabo uko kwikunda kungana gutyo niko jewe ntumva kwagwe kamwe k'abantu bari mu mwogwe n'ukikunda ukagumya ibintu wonye n'amahera gasirikira muri wo abandi bariko barangara bashwiragira ico kintu jewe sindacumva ingene na pouvoir leta abar gufatiya mbe ninde umukuru w'igihugu ubushikiranganje kanaka cyane haya abajejwe vy'igiti urupfunguzo rwonyene ruhagara kuri president de la republique wenyene niwe wenyene ufudura kuko niwe ashoboye tout le monde niwe ashoboye na general yigize akagarama Ruganda niwe wenyene amushoboye si ministre ministre nawe nyene ashaka kuronka umuntu amugora mu bintu ntamwemerera amategeko kuyakurikiza nawe uri president ucuya tuti eske nandi president ni haye nyene ndabikure ko jane nsize umunye politique yavuze umuhinga mu bya politique yavuze tuti aba president n'abarakunda kwa les prisonniers de système akavuga ati abane babagenzi banje abani bo tugira gute uratagize wa mugani w'ikirundi umwami ntavukana nivyo rero na premier ministre wa Singapore yakoze igihe kugira Singapore imere kurya abarundi barinze baca uwo mugana ati umwami ntavukana nuko vuga iki nisi yakora vuga nta na mwene wabo nta niki shira kumwe gafata inginga ataravyo ngo abani bene wacu abani bane n'abana ku murongo kuri ukakorera abarundi bose ukakorera abene gihugu bose ntavukana uwo ni umugani mereje Faustin Ndikumana muhinga mu vy'ubutunzi ahereje ku mungana ati umwami ntavukana akumbure gikozwe kigashigwa mu ngiro twobona impinduka sari nkerero mu gihugu. Faustin tugushimire nejo bone kandi twabahamagara kandi muduha umwanya murakoze nditeguye.